Umunsi wa Pentecôte ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mw'ijuru giturumbuka guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibajako umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Ayo majambo yanditswe mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 4. Murahawe ikaze turabire hamwe ivyabaye ku munsi wa Pentecôte. Murahawe ikaze kandi nitwa Igirubuntu Amiral. Karibu cyane kuri ino YouTube channel Kundana TV. Mukore j'aime, partage, commentaire, mukore na s'abonner, tubandanye kubana namwe 5 kuri 5. Haciye iminsi 10 Yesu Kristo aduze mw'ijuru, niho umunsi wa Pentecôte washika, naho mpwemu yera yabazako aho bari bakoraniye, bahamaze iminsi 10 basenga, bihana, biyeza. Hari i Yerusaremu abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihe igihinda cumvikanye, harakorana abantu benshi barajorerwa, kuko umwe wese yumva ururimi rw'iwabo. Baratangara bati, mbega abasabanye Galilaya, ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Hari abaparati, abamedi, abanyagiputa, abaroma, abiyudaya, abifuragiya n'abandi bari benshi bari aho hantu. Tugarukiye aha, ariko hari n'ibindi vyinshi vyabaye kuri uwo munsi wa Pentecôte. Ukeneye kubimenya urasoma muri Bibiliya mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 cose.